nguko ukuntu reka ndakubwire ukuntu ushobora gutestinga abantu mugendana, abantu musangira ko ari inshuti zawe za nyazo canke ko bagufera. Uzobabwira uti mfise ikibazo runaka kandi iki kibazo nkeneye ubufasha bwanyu. Ico gihe niba uzobaterefona, niba uzobandikira, uzoraba uburyo ubikoramwo, ariko babwire ko ufise ikibazo kandi ukeneye abagufasha mu buryo bw'amafaranga, muri support z'amafaranga, kuko urumva ko ari inshuti zawe. Ico gihe nubandikira ubabwira ko ukeneye ubufasha, igisubizo bazoguha nico kizokwereka ko ari inshuti zawe, nico kizokwereka ko ari iniga zawe. Ico gihe rero uzohitamwe uvuga uti aba bantu ngomba gukomeza kubana nabo canke si ngomba gukomeza kubana nabo. Ushaka kubabwira uti nagize ikibazo iki n'iki n'iki, nkeneye amafaranga, nabo bazotangura ba present ibibazo byabo, bakubwire uku nuku, bakubwire ukuntu bigoye, ukuntu bagowe nabo bagize ikindi kibazo, kandi utari bwa bibabwire nta kintu na kimwe bari byigere bakubwira. So bivuze iki rero? Ubuzima bwawe ntibugomba gushingira ku bandi bantu, ubuzima bwawe ntibugomba kwama bwiteze support z'abandi bantu. Reka mbabwire aka kantu. Umugabo umwe yarashatse gutestinga inshuti ze kugira ngo arabe mu by'ukuri ko ari inshuti za nyazo. Noneho yari afise inshuti zitatu, aravuga ati reka ndaba verifying mu by'ukuri ndabe ko aba bantu ubucuti dufitaniye babumerita. Nuko agenda ku nshuti ya mbere arayibwira ati muhanye, nagize ikibazo, umwami yantumye ko ngo nindenguka ibwami, arankeneye. Hari mu gihe cya kera. Ati rero sinzi icyo agomba kumbwira, ati ababimbwiye bambwiye ko ikibazo gikomeye kandi nshobora no gupfa, rero ndagira ngo umperekeze uze kumva icyo umwami ari bumbwire, nibigenda nabi hanyuma uzobare inkuru, uzobwire umuryango wanjye. Nuko wa mugabo wa mbere aramubwira ati muhanye, ni ukuri ntibishobora gukunda, unyihanganire, nagize ikibazo, umugore wanje aragwaye, afise inda yenda kubyara. Sujit how are you? Come on. Okay, sorry karagaciyemo, wari umuniga wanje atambutse. Hanyuma wa mujama aramubwira ati mfise umugore wanje aribungenze kandi ngomba kumwitaho. Nuko wa mujama arangira amwankiye. Hanyuma yegera iyindi nshuti ye arayibwira ati nukuri ndashaka ko umfasha, nagize ikibazo, umwami yampamagaje ibwami kandi rero sinzi ikintu ashaka kumbwira. Ati nagira ngo umperekeze hanyuma twumve ico umwami ari buze kumbwira, nanyica hanyuma uzosige inkuru ku musozi, uzogire ico ubwira abana banje, uzogire n'ico ubwira umuryango wanje harimwo umugore. Wa mugabo aramubwira ati muhanye, nanje mfise ibyo ngomba gukurikirana, inka yanje ejo yaravunitse, rero ngiye kurondera umuganga ayikurikirana. Bigenze gutyo wa mugabo aravuga ati reka nje ku nshuti ya gatatu kugira ngo nayo ndabe mu by'ukuri ko ari inshuti ya nyayo. Wa mugabo ahita acomoka ku nshuti ya gatatu. Acomotse ku nshuti ya gatatu arayibwira ati mfise ikibazo iki n'iki, umwami yantumye ko ibwami kandi ibintu bimeze nabi, nshobora no gupfa, nagira ngo rero umperekeze hanyuma nindamuka mfuye canke naramuka nyishe, uzogire ico ubwira umuryango wanje, uzogire n'ico usangiza ku byo wabonye canke wumvise. Ya nshuti akibwira ivyo bintu, icumva iryo jambo, yamubwiye ati reka nje gusezera umugore tujane, nibakwica nta kundi, nanje nibanyica nta kundi, kuko niko ubushuti bumeze, niko ubugenzi bumeze. Ya nshuti ubwo nyene yahise imuherekeza. Ikimuherekeza, wa mugabo yari yateguye umubindi w'ubuki muhira, afise n'isuguru nziza, ikimasa kimeze neza, abanyarwanda bayita isekurume, afite n'isekurume imeze neza. Ahita ababwira ati muyishire ku cokezo, muyibage, tuyisangire, iyi niyo nshuti yanje, iyi niyo nshuti magara. Rero inshuti nyanshuti iboneka mu gihe cy'ibibazo, ntabwo inshuti izoboneka mu gihe cy'umunezero. Kandi akenshi ibi bintu abantu twama tuvyibeshako, ugasanga ufise ikibazo runaka ariko ukiyambaza umuntu aho kugira ngo agufashe kugikemura, ahubwo nawe akakuganyira ibindi bibazo, hari n'ukumvira ubusa. Rero aha hantu muhatirire attention, mumenye abantu mugomba
mumenye abantu mugomba gusangiza ibibazo byanyu, mumenye abantu mugomba gusangiza ubuzima bwanyu. Hari n'abantu bashobora kubumvira ubusa, nubwira ikibazo cyawe umuntu akumvira ubusa bizokubabaza. Rero gerageza muri za nshuti zawe wita ko ari inshuti magara uzitestinge mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ico gihe niho uzomenya abantu mubana, niho uzomenya abantu mukorana abaribo, bizogufasha kugira ngo wubake ubuzima bwawe, kuko niwubakira ubuzima bwawe ku bagenzi b'ibinyoma cyangwa ku bagenzi batari abanyabo, nukuri ubuzima buzokugora. Je mwari kumva ni Calligraphe. Hanyuma niba ukeneye kubana nanje kora subscribe kuri ino channel, hanyuma dukomeze kubana gatanu kuri kagenzi kako. Ciao ciao, Imana ibahe umugisha, mugira aho muba mwubahwe, ndabakunda cyane, dusubire ubutaha.